Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Imana ihimbazwe cyane. Ndabaramukije gose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Akade Shimirimana, umurongozi w'ishengero abankorera ku Musenyi ibubanza. Imana ibahezagire cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyane, ariko ni ijambo by'ukuri nizera neza ko biza gutuma haba impinduka idasanzwe ku buzima bwawe, kuko ikintu gikomeye cyane gose n'abankunda kubwira abantu ikintu kivuga ngo kumva ijambo ry'Imana. Iyo wumvise ijambo ry'Imana uramenya ingene ushaka kwifata mu buzima, uramenya ingene ushaka kubaho, uramenya aho vyagoranye ukabitunganya neza, kuko ijambo ryonyene niryo rifise ikimazi cyo gutunganya umuntu kugira ngo abe ushitse imbere y'Imana, ashobore gukora igikorwa ciza cyose. So rero ndagutumiye, ndaguha ikaze muri kano kanya keza k'ijambo. Tugiye kurabira hamwe ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'ubutumwa bwiza. Ubushobozi bw'ubutumwa bwiza. There is power, hari ubushobozi, hari ububasha mu butumwa bwiza, hari imbaraga, hariho anuvuga ngo ukwimuka canke ukwimura ubuzima bwawe mu gihe wamaze gucakirwa n'ubutumwa bwiza. Mu butumwa bwiza hari isoko y'iterambere, hari isoko ry'amagara meza, hari isoko ryo kumererwa neza, hari isoko ryo kuba umugorotsi w'Uhoraho biciye mu ivuga butumwa canke mu butumwa bwiza. Reka dusome mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 16 n'amajambo Paulo yandikiye Abaroma. Turasoma kugira ngo vy'ukuri umuntu wese ariko yumviriza neza kugira ngo azi gukora mu message dasanzwe ku buzima bwiwe. Dusome nkuko nabivuze Romains 1 verset 16 avuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana, buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukagiza ku Mugiriki. Paulo avuze ngo ubutumwa bwiza ngo nibumutera isoni because kubereki kuko no ubushobozi bw'Imana ngo buzanira uwizera wese agakiza. Ino jambo rirakomeye cyane gose mu buryo budasanzwe. Nka Paulo ndazi ko yariko aravuga parce murabizi acitwa Sauli, amabi yakora amabi menshi kandi akomeye cyane. Wewe rero ntiyizera ubutumwa bwiza gusa, ahubwo yahama n'abantu bose bizera ubutumwa bwiza, abantu bose bizera Yesu, abantu bose bavuga ivy'Imana, bavuga ibya Kristo, ntiyashaka kubumva na maragatoya. Nkuko hariho abantu benshi batifuza kwerekwa ibintu vy'Imana, mengo ni ibintu by'uburofa, mengo ni ibintu byo gutakaza umwanya, mengo ni ibintu abantu baca gukora ko babuze ico bakora cyangwa bataye umwanya. No, ariko Paulo rero aragirana akavuga ngo naratahuye yuko there is power, yuko hari ikindi kintu kidasanzwe mu butumwa bwiza. Urazi kumva umuntu yahora hama ishengero asigara avuga ko ubutumwa nyene yahama ari ibintu bikomeye gose ku buzima bwiwe, burya haba harakoretse ikintu kidasanzwe gose muzango uyo muntu. Nivyo shaka ko nawe ubamwo cyangwa utabura hagira nuvuga ngo vy'ukuri kubona nkijijwe, kubona ntarakizwa numva mbabaye cyane, ariko kubona nkijijwe byanzaniye ubuzima, byanzaniye ikintu karaka mu buzima bwanje. Kana kubwira ubutumwa bwiza niba warabwumvise ntihagire icyo bugusigira, si ubutumwa bwiza bumvise. Niba urumvise ijambo ry'Imana ntihagire icyo kigusigira cyangwa icyo bigusigira mu buzima bwawe, urabe neza sirivuga. Abantu benshi barakizwa ahaguma n'ivyaha, arakizwa ahaguma n'ingwara, arakizwa ahaguma ari mu bwabuzima nyine bwa goyigoyi. Mugabo sibyo twajemo my friend, twaje mu buzima aho ubutumwa bwiza ari ubushobozi bw'Imana butuzanira agakiza. Shaka rero utabone kino kintu. Hano hari ijambo rikomeye cyane rivuga ngo ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese iki agakiza, the salvation, bumuzanira agakiza. Reka mu buzima bwawe niba warize Umwami wacu Yesu Kristo, reka hagaragara agakiza mu buryo budasanzwe. Ni byiza kutabura gushinga naye gutemwanya uvuga ngo kuvaho nakiriye Yesu hari ibintu byaciye bikoreka muri jewe, zangwara zaragiye, rwarusaku rwaraheze, hari ibintu bya kera nari nibagiye parce hariho ubushobozi bw'ubutumwa bwiza. Igihe nakiriye Umwami wa Yesu Kristo, nakiriye ijambo, nakiriye ubutumwa, nakiriye imbuto yabibwe muri jewe. Uyu munsi ndashinga intaha hari ibintu byinshi novuga ngo vyabaye cyangwa vyakoretse igihe nizera Umwami wa Yesu Kristo. Nimba udafise intaha cyangwa udafise icyo uvuga cyakoretse igihe wizera Umwami Yesu, nyemerera nakwemeza yuko utarizera cyangwa utaragira ubutumwa bwiza. Cyangwa niba warizera ubushobozi bw'ubutumwa bwiza utaragukorera, ariko ni byiza ko mu mwanya
ndagusenga kugira ngo vy'ukuri ubutumwa bwiza bugukorere mu buryo budasanzwe, kuko ni ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza kabe mu muryango wawe mu izina rya Yesu, agakiza niba urwaye kabe ku ndwara yawe mu izina rya Kristo ukire in the name of Jesus Christ. Ndagusenga kugira ngo niba hari ibintu ko wifuza kugerako ubigereko mu izina rya Yesu, kuko ubutumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana buza gutuma uva uri uca ahandi hantu. Warahezagiwe cyane, uvyigeko hama ubirimbureko cyane, ukunda ijambo, ube mu ijambo ry'Imana, ube ahantu kabisa uvuga ngo nanje abasha kuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bugwiriye muri wewe buzana agakiza amadome neza ubuzima bwawe. Imana iguha cyane, urugo rwawe rugende neza mu izina rya Kristo, ibyawe bigende neza mu izina rya Kristo, ibyasha byawe bigende neza mu izina rya Kristo, kuko ubutumwa bwiza n'ubushobozi. Niba utarizera umwami Yesu Kristo, uyu munsi ifata ingingo wizere Kristo agukure muri ivyo bintu urimo. Warahezagiwe cyane, Imana iguha umugisha. Ni Arcade Shimira Imana, mwarahezagiwe. Amen.